tutaramenya ikintu na kimwe kuri Yesu, hari ikintu cyari mu mitima yacu twaramukunda. Kumukorera n'umuriro kandi atabintu byinshi cyane uramenya kuri Bibiri ivyo ivyita urukundo. Imana utiyumvira igihembo na kimwe, utiyumvira merci y'umuntu n'umwe. Ikibazo si n'abantu, ikibazo ni wewe nyene. Hinduka wewe nyene hejuru ubikemura indani. Urabiza ati uyu muzi nawe uranduye, igiti ntikizosubira kunana. Ubwira uza aho nyene wumvise Imana. Mwami wacu Imana iragahezagirwa ku bw'ivyo. Nagomba namwe mashobora gufata ibyicaro kiretse umu pianiste. Nagomba fata umwanya wo gusubira kurimburira hamwe ikindi kintu. Haraciye misi turiko turabira hamwe ico turi muri Kristo Yesu, Yesu yatubwize. Twarabonye turamaze kubona ibishika bitatu. Icya mbere twabonye ko turi abana b'Imana. Amen. Iyi niba kweli ikomeye, sinzi ko munkuriye mu inoeko. Iyi niba kweli ikomeye cyane, ni ikintu gikomeye gose Imana yaduhaye ko turi abana bayo. Icya kabiri twarabonye ko turabera muri Kristo Yesu. Icya gatatu twari ko tukirabira hamwe ku munsi w'Imana. Twari ko turabira hamwe yuko turabagurano b'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Ijwi ntirirabagiza. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Uyu munsi ari ikindi cyumviro kimwe nagomba tusube turabe hamwe, naco ucakire kandi guhezagire. Amen, amen. Ariko nagumye numva umenga no goberwa kubazanamwe ibintu bibiri. Cya mbere ico utahuye uriko biraza, ico utahuye yuko wabaye ntukimenye gusa. Fata kanya ukirimbure muvangane naco. Ijambo ry'Imana utarafatira umwanya ngo urimbure ugire gutahura kwiwawe. Shaza kuvuga mpemu yaragukomene kugutahura kuri nyuma y'iryo hishurirwa. Ushoboye kutaribaho ukayigumana nka teori iri mu mutwe. Rero kimwe muri ibi byose tuko turagira, fata umwanya ubirimbure, ubinezerererwe, uvyiyature ko bibe cyangwa n'ubuzima bwawe. Amen. Icya kabiri nako icya kabiri fata ivyo uri kuriga ubihuze n'ubuzima bwawe bwa misi yose. Praise God. Ijambo ry'Imana utari kura pratika n'ubumenyi busanzwe nk'ibiharuro wize mu ishuri. Mugafata iri jambo uri kurakira rihuze n'ubuzima bwawe. Shatse kuvuga ribeho, rigenderemo. Burya kuba ijambo ry'Imana ni decision, ni ingingo umuntu afata. Umuntu ahitamo guhagarika ubuzima kanaka, kandi muri iyo ngingo nyene Imana ikamufasha. Umuntu ahitamo kuvuga ati ikintu narakimenye nigifatanye n'ubuzima bwanje, ni ikintu narahuye, ni ikintu nakuye mu isi, ninjira na mugambi bw'Imana. Hama ifo gufata umwanya ubikura mu buzima bwawe. Praise God. Hallelujah. Niryo terambere, niko gukura. Niko gukura. Gukura si ukumva gusa. Gukura harimo no gukora ibyo wumvise. Amen. Gukura si ukumenya ibintu byinshi. Umuntu akuze n'umuntu ariko arahinduka. Uhinduka bisigura ariko arahuza ubuzima bwiwe n'ivyo ari karakira, n'ivyo ari kariga. Hallelujah. Rero aho ushaka ko dushika sukumenya ivyo tutari tuzi. Shaka ko dushika ahantu tubaho ivyo turiko turatahura. Rero munsi nagomba tuje ku kindi kintu naco nyene shaka ko tubaho. Hallelujah. Tujane hariya muri Jean canke ubutumwa bwiza nk'ubwanditswe na Yohana
igice ca 21 mbere ku murongo wa 16 havuga ngo yongera kumubaza ubugira kabiri ati Simoni mwene Yohana mbega urankunda? Nawe atego mugenzi, wewe urazi ko nkunogera. Aramubwira ati ragira intama zanje, ragira intama zanje. Praise God. Nagomba dufate umwanya wo kurimburira hamwe iyindi concept ikomeye cyane, ikindi cyimvo gikomeye cyo twabaye muri Kristo Yesu. Bana Imana, igihe Yesu yaduhamagara yaduhinduye intama ziwe. Vuga ati ndi intama yiwe. Iri yishuri urimenye naryo rirashira ko ikindi kintu mu buzima bwa Kristo, riraguha iyindi ntambuko. Utara kuri intama yiwe. Ngaha Yesu yari kaganiza Petero, amubwira ati Petero urankunda? Ati ndagukunda. Aca mubwira ikintu gikomeye, amubwira ngo ahura intama. Iri jambo yavuze ngo ahura intama zanje ntisigura nka kujya umwungere yoturutsa impene cyangwa intama cyangwa inka. Bisigura ragira ishengero ryanje. Ndivyo Yesu yabwiye Petero, yabwiye ngo ragira kunkunda, ragira intama zanje. Rero izi ntama, iki Yesu yisi intama ni ishengero ryiwe. Amen. Yohana igice ca 10 umurongo wa 27 havuga ngo ababaye intama zanje bumva ijwi ryanje. Vuga ati narabaye intama yiwe. Ahandaza kuhagaruka. Havuga ngo ababaye intama zanje ryari igihe wahitamo kumukurikira, igihe wamwizeye, igihe wumva ijwi ryiwe ukagitaba. Avuze ngo ababaye intama zanje bumva ijwi ryanje. Ababaye intama zanje. Amen. Harimwo ikintu kimwe shaka ko wakira mu mutima wawe, yuko uri intama yiwe. Uri intama yiwe. Rero kuba intama yiwe bifatanye n'inyungu nyinshi cyane ngomba kugusobanurira. Mbwa binarafatanye wose na responsibility. Nagumye shaka kuzana ahantu utawe kuri umwana w'Imana, utahura inyungu zavyo, mbwa utawe na responsibility nyuma yavyo. Utawe kuri uwera par la grâce de Dieu, utahure ko osi birafatanye na responsibility. Utawe kuri umugurano wa Kristo, ntutahure gusa ko wahinduze gusa umugurano, mbwa utahure na responsibility nyuma yavyo. Praise God. Niki nacho ntutahure gusa ko Yesu atugize intama hama nguhunge responsibility yo kuba intama. Ndashaka utahure ko uri intama yiwe, mugabo kandi nitezwe kiki nk'intama. Umwungere nyiteze ku iki? Niye hore y'umwungere, nihe niki gikorwa ciyo mu buzima bwanje, mbwa nanje nk'intama nitezwe ku iki? Iyi hore yanje ndayijua gute nk'intama? Amen. Rero iri ni ishirirwa rikomeye cyane nifuza yuko twakira uno mugoroba. Nagomba tujane hariya muri Zaburi 23 umurongo wa mbere. Ndarika shaka nsomera Zaburi 23 umurongo wa mbere. Uhoraho niwe mwungere wanje sinzokena. Ngira mbanze gatonye impere ku nyungu tubikuramwo, mugabo ndaza kuja hose mu responsibility yacu. Birivuze ngo uhoraho niwe mwungere wanje sinzogira iki? Reka twese tuvuga ati uhoraho niwe mwungere. Ntashobora kuvuga umwungere atari intama. None intama ninde, umwungere ninde? Dawidi yabidefinije neza. Uhoraho ni umwungere, intama ni twebwe. Yavuze ngo uhoraho niwe mwungere wanje. Uhoraho niwe mwungere wanje sinzokena. Mu yandi majambo, jewe ndi intama y'Imana, niyo mpamvu ntazokena. Isezerano ryo kudakena si ry'abana, ni ry'intama. Si ry'abantu gusa bafite revelation y'abana, ni n'iry'abantu bafite revelation ko n'abana mbwa n'intama ziwe.
Praise God. si abantu batahura gusa ngo ndi icyaremwe gishasha. Ni n'abantu batahura ati ndi icyaremwe gishasha mugabo si ndi intama yiwe. Si abantu batahura gusa ngo ndi uwera mugabo ni n'abantu batahura ngo ndi uwera mbwa ndi intama. Praise God. Nagomba kukuzana ahantu rero ntugarukire gusa gutahura ko uwera w'Imana, ntugarukire gusa gutahura ko uri umwana w'Imana, ntugarukire gusa gutahura mvuga iki kuri umugurano mbwa wose utahure ko narahamaga wundi muhamagaro w'intama. Dawidi avuga ngo uhoraho ni umwungere wanje, mwandi majambo je ndi intama yiwe sinzokena. Praise God. Ninaza gushika imbere waza gutahura igituma intama yemeye kujya muri position yayo y'intama ikareka umwungere akajya mu kibanza cyiwe cy'umwungere ntishobora gukena. Amen. Ikibazo kiriko turi intama zo kwizina tutariko turajuha hore yacu y'intama. Turi intama zitwa izina intama mbwa zihagaze mu kibanza cy'umwungere. Nga mu gihe umwungere ufata place yiwe hama intama igafata place yiwe, bona Imana iki cyandiko twokibona gishitse ko Dawidi yavuze ngo uhoraho niwe mwungere wanje sinzokena. Byumvikana ngo iri ni isezerano ridapfa kuvuga uwo ari we wese. N'umuntu afise ugutahura ko jewe ndi intama, n'umuntu afise revelation yuko koko ndi intama, niyo mpamvu uri karandongora arafise ari karandongorera sinzoshobora gukena. Amen. Mbandaniza gato. Amvyagiza mu canya c'ubwatsi butotahaye. Umviriza Imana navuze ngo mvyagira, avuze ngo amvyagiza. Mugabo nanavuze gusa ngo mvyagiza mu canya. Ikintu gikomeye ngaha kuba intama n'ugutahura ngo nabwira ibanga ry'intama. Igikoko bita intama ni igikoko kiri mvuze gute cyoroshe, ni igikoko kidakaze, ni igikoko kidafite mbere n'inkomezi nyinshi, ni igikoko kigenda cyunamye. Ubukomezi bw'intama buhagaze mu kwirekurira mu maboko y'umwungere. Karite y'intama, intama izoshika kure, intama itazokwicwa n'amabingira yose, intama itazobura ikirya, intama itazogubwa nabi, ni intama imenya ngo ndakeneye umwungere kandi ndamurose ndirekurira mu maboko yiwe. Kuko muri karaktere y'intama, intama ntiyaremewe kugwana, intama ntiyaremewe gukara, intama ntiyaremewe ibintu kanaka. Ivyo nibigira umuvictime. Praise God. Ivyo nibituma itakaza. Ivyo bizana ahantu gusitahura ngo ugukomera kwanje no kugira umwungere. Ugukomera kwanje no kumenya ko muri ubu buzima na Imana yangize gutya nk'intama, ndafise intambwe tugendana. Ndi intama muge biragiwe n'intambwe. Ndi intama ikingiwe n'intambwe. Ndi intama ikingiwe n'umunyabwenge wa mbere abaho. Praise God. Vuga ati ndi intama yiwe. Dawidi aravuga ngo uhoraho ni umwungere wanje, niwe mwungere wanje, mwandi majambo ndi intama yiwe sinzokena. Mugaje ngo amvyagiza. Ibi bisigura iki? Bisigura ngo wewe ushoboye kwironderera icyanya, wowe ushoboye kurondera icyanya kiwawe. Mugabo ntuzomenya icyanya gitotahaye mu bihe byose, ntuzomenya icyanya kizokwamana itoto mu bihe bitandukanye. Nga icyo cyanya kizinde, icyo cyanya kiza umwungere wawe azi byose. Uwo rero kwirekurira mu maboko yiwe niko kutazoburanirwa mu gihe cy'izuba. Haleluya. Umwungere ntazi gusa icyanya, azi icyanya gitotahaye. Mugaci yavuga ikindi kintu mbandaniriza, andongorera iruhande y'amazi adasuma. Haleluya. Umwungere araho
intama iraho, icanya kiraho, amazi adasuma araho, inzira zo kugoroka ziri ngaho. Mbwa intama ntazizi, zizwi n'umwungere. Umwungere acabwa responsabilite yo kurongorera intama mu canya cy'ubwatsi butotaye. Si ivyo byonyene, mu nzira zo kugororoka. Si ivyo byonyene, mugumviriza ibanga nuko umwungere afata place yiwe, intama igafata ikibanza cyayo bicuramye. Intama niheza ngo imenya ikibanza kirimo ubwatsi butotaye n'amazi adasuma. Bari mana hari umugisha udasuma. Hari abagenzi batari mu induru, hari amari batagira mu induru, hari ama business atari mu induru, hariho ahantu Imana yagereye ubuntu bwo kuguhaza. Mbwa wohamenya gute? Bigusaba kwemera kwakira kuri intama, ukicara mu kibanza cyawe, hama ugashira umwungere imbere yawe. Praise God. Reka ndabafashe. Iyi concept y'ubwungere ngaho iwacu yaratuderuse gutahura kw'ibi bintu. Umwungere ngaho iwacu uraba ivyo agira. Haguruka. Umwungere ngaho iwacu, reka fate ko jenda intama, uyu nawe ari umwungere. Umwungere ngaho iwacu ashira intama imbere yiwe, hama nawe agatora inkoni akaja inyuma y'intama. Hama akagenda arahinda kubita. Mugabo arikambwira ngo ngende iyo atambariye kuja. Muri ivyo rero hadukamwe ibibazo, kuko ninagira gutya nkashika aho mbona inzira nyinshi, rega nije ndiko ndirongora. Gusa we wari inyuma yanje ajaragarura ankubitira ubusa, kuko ntiyanyeresa inzira. We yashize imbere yiwe, hama ndiko ndagenda, nabona umwimbati nka wifuza nkaja kona. Mugabo yari suppose umviriza ibi rero ubwongere bw'ukuri bwaribwo. Ubwongere bw'ukuri intama umwongere aje imbere, intama ikaje inyuma. Hama Yesu yavuze ngo, somera hamwe muri Yohana 10:27. Manzu ndindire gatonye. 27. Ababaye intama zanje bumva ijwi ryanje. Bandanye inyuma niho nshaka. Nanje ndabazi nabo barankurikira. Umviriza ako kanya muri ko shaka ko mwumva. Ababaye intama zanje bagira iki? Kenshi abungere nkabo usanga bifite agakoni ngabagenda bavuga ngo. Umva arika niwe ari karayereka inzira. Intama nayo ifise ikintu kimwe, kumva ijwi ry'umwungere no gukwirikira. Yavuze ngo abumva ijwi yanje, icyo ni cyambere. Icya kabiri bakankwirikira. Intama inaniwe no gukwirikira, iratakaje place yayo, yipfuje kuba umwungere. Iyo ntama rero nizovyagira mu cyanya cy'ubwatsi butotaye, kuko nakizi. Nizoja mu mazi adasuma, kuko niza yasuma nadasuma. Nizomenya inzira zo kugororoka, kuko siyo azitrashije. Inzira zatrashijwe n'umwungere. Imba muri kumurangi bamubwira amen. Heisite y'intama nukumva ijwi ry'umwungere no gukwirikira umwungere. Haleluya. Vuga ati ndi intama yiwe. Dawidi acavuga ngo, jewe nzokwemera amagare mu kibanza cyanjye cy'intama, hamuhoraho ndamushiye mu kibanza ciwe cy'umwungere, sinzokena. Haleluya. Ati sinzokena kubera iki? Azomvyagiza mu cyanya cy'ubwatsi butotaye, azondongorera mu mazi adasuma, azoncisha mu nzira zo kugororoka, kubw'izina ryiwe, kubw'icubaro cy'izina ryiwe. Haleluya. Rero wanu Imana tumukomera amashi, afata ibyicaro, afata icyicaro. N'umugoroba ndagomba kwigisha ibintu bizogufasha mu buzima. Vuga ati ndi intama yiwe, ndi intama yiwe. Ariwe biradusaba ko dukosora ubuzima bwacu, tukamureka agafata ikibanza ciwe. Amen. Uca wumva ko
nk'intama nuri sipoze gutegura imigambi hamuca umubwira ngo ingo muri iyi migambi, kuko dasoka we wacise umwungere mugabo wacise intama mugabo itazi place yayo. None ugira gute? Biroroshe. Umwungere wacu niwe yateguye ivyerekeye ubuzima bwacu. Ngomba gupanga ivyerekeye ubuzima bwanje, ndamukonsulta, hama akambarira, hama yeza kumbarira nkapanga, hama neza gupanga naho nyene sinje imbere, ndamureka akaja imbere. Praise God. Hallelujah. Kumushira imbere nibisigura nkuko kumushira imbere bano Imana nibisigura ngo ari ngaho nanje ni ngaha, bisigura ngo ivyo ngomba gukora ndazi ko hejuru yanje hari Imana yatunganije vyose. Sinomenya inzira y'ukuri itayimbariye, sinomenya umuntu w'ukuri itamumbwiye, sinomenya ivyo nkwiye kuvuga n'ivyo nkwiye gukora itabigiyemwo. Aro kuba mu kibanza cyawe c'intama nukuba mu kibanza cyaho ukwirikira. Gukwirikira bisigura iki? Gukwirikira Yesu yakavuze neza, niko ngira some muri Mariko. Hallelujah. Vuga ati intama yiwe. Mariko 8:34. Areno ngomba kuduhagarara tunarangiriza. Ahamagara ishengero bona abigishwa biwe arababwira ati, arababarira ati, umuntu ntiyagomba kunkurikira. Mu myumvirize neza ko ngaho ikintu gikomeye no gutahura icyari cyo gukwirikira, kuko nk'intama ugukomera kwawe bavuze ibintu bibiri, nukumva ijwi ryiwe no kumenya kumukwirikira. Rero Yesu agomba atangure gusigura icyari cyo, avuze ngo umuntu yagomba kunkurikira. Mwani majambo, umuntu yashaka kuba intama ya vrai, umuntu yagomba guhagara mu kibanza ciwe c'intama, akandeka nkagara mu kibanza canje cy'ubwungere, agira ibi bikwirikira. Nigiye yanke umviriza, kuba intama nukwiyanka. Avuze ngo umuntu yagomba kunkwirikira yiyanke, umuntu yagomba kunkwirikira yiyanke. Praise God. Aro bari Imana gukwirikira. Haguruka, reka ndabwira ibyo bisigura gukwirikira. Subira mu byo ndiko ndagira byose. Gukwirikira bisigura ngo nuguheba ibyo ushaka ugakora ivyundi muntu ariko aragutegeka. Gukwirikira bisigura ngo nukugenda ndarabira kundi muntu ari imbere yanje, nizeye nzi ko atazonyovya, hama ambwiye guca nkaca ndahaca, ambwiye gutambuka intambuko nkayitambuka, ambwiye guhagarara nkahagarara. Praise God. Rero vuga ngo ibi rero ibi bisigura gupfa, kuko adugije ukuboko yanda kudugije si kubera wabishatse, urico bita urupfu. Amen. Atambutse kubera jewe ntambutse, si kubera we yashaka gutambuka, ko niko gupfa. Amen. Yarafise ivyo agomba, mbwa yabishize ha ruhande kugira akore ubugombe bwanje. Yarafise inzira yumva yocamwo, mbwa yahisemo kuba intama, yahisemo gukwirikira. Praise God. Alors bano Imana naho menga bayi mu victime, buge ntabayi mu victime, ugukomera kwiwe guhagaze kugusubiramwe ivyo utihenda ariko aragira, bihagaze kugukora ivyo ushoboye byose ariko arakora. Umuntu ntiyagomba kunkurikira niyiyanke. Umuntu yashaka kunkurikira niyiyanke.
yikorere umusaraba wiwe ankurikire. yikoreye umusaraba wiwe ankurikire. bandanya hevuga tunyereyo akandi kantu ngomba kuko ugomba gukiza kuko ubugingo umuntu bwiwe. agomba gukiza ubugingo bwiwe. Azoba. bisigura iki gushaka gukiza ubugingo bwawe? nigihe ugomba kugira ibintu wowe wimvira ko byo gusova, mugabo hari uwundi muntu yari umurongozi wawe yigira kubwira ivyo ugira, wumvise ati sindisire yuko ibi Imana ikirampropoza aribwo bugingo, ariko gukira. reka jewe ncinzira zanje, reka jewe ndondere ingene nosoka ahantu nka jewe. uwari karondera gukiza ubuzima bwiwe, mbwa Yesu avuga ngo umuntu arondeye gukiza ubuzima bwiwe azobubura, ariko uzoheba ubugingo bwiwe. umuntu ahevye amaproposition yiwe, umuntu ahevye gushaka kwiwe azoburokora. Amen. Iyicarire. Mviriza rero ibanga hari karayitanga. Avuze ngo umuntu niyagomba kunkurikira niyiyanke. Muri Imana defwa hari igihe Imana twisanga twebwe turabungere bayo. rimwe na rimwe hari igihe twisanga ari twe twafashe place y'ubwungere, nayo tukayishira muri place y'intama, tukaza turayibwira ati Mana ciye ngaha jana nanje, Mana ngiye gusinyira kontra uze kubana nanje. nategereje gusinya kontra yabinyemereye. Haleluya. Mana ndagiye gukora ibi gushikaho n'umusumanuzi agira navuga ati ndagiye kwiba, mugabo Mana urabe nawe nyene ntunte naho ndiko ndiba. Imana nikiri umuyobozi wiwe, ahubwo ni wari karayiyobora mu vyashaka. kandi umuntu ariko arayobora Imana nibisigwa ko adasenga. ashoboye kuba umuntu mbere karasenga cyane, mugabo azana Imana mu vyipfuzo vyiwe, azana Imana mu ma plan yiwe, mugabo mu ma plan Imana batumvi itamuhaye. Amen. Reka shirwe equilibre. Umuntu agira ngaga avuga ati yo pastor umpaye revelation ndabitoye, sinzosubira guplanifya kwake soswa, ahubwo ndabitoye, nzovyuka mere gutya ndindira Imana intwara. Nyumviriza, gomba utakare. Ngene ndavuga ati jewe ivyo byuko Imana ngo ikiranyobora, je nzokwicara gusa hama niyumvire, hama planifye, hama nkore. Naho nyene ukitse umwami w'ubuzima bwawe. None muri ibi birugira iki? Biroroshe. Ubu buzima turiko turabaho sizwe twabuteguye. Umucuzi wabwo, umufabrikatere wabwo, umudesinatere wabwo niwe turi kumwe nk'umwungere. Nanze ngo muranyumvise, niwe tugendana nawe. kandi yatubwiye ngo imigambi ndabafitiye cyangwa imigambi nateguye kuri mwebwe si ibyago ni y'amahoro. Mu yandi majambo, ijoro n'umurango ari kumwe natwe ngaho. Mugabo kubera iki ari kumwe natwe? Kubera iki ijambo rivuga ngo sinzoguta, sinzoguhemukira, nawe uzoba uri mu muriro nzoba ndi kumwe nawe. So kugira gusa igutabare, harimo no kugira kubwira inzira yo gutabara. So kugira gusa ikoresha ubushobozi bwayo hantu, harimo no kugira gusa ikuganiriza ivyo wogira hama wisange wavuye ahantu. Praise God. Alors, ibanga rero rikomeye yavuze ngo nukumumviriza no kumukwirikira. Hari igihe Imana itavuga ikagenda ugaswiva, hari igihe Imana ikubwira hama ugapratika ugakora. Amen. None Yesu wawe arikajahe, Yesu wawe arikajahe, akavugana n'iki nawe muri ivyo bintu? Bari ngomba kubazana ahantu mu baba Kristo naho hoba hari ibintu mwari mubona mwinyugu nyinshi, muga mukumva Imana ntiyemeranije namwe muri ivyo bintu, mubihagarika. Amen. Ngomba kubazana ahantu mu baba Kristo naho washize ko signature,
nawe washize kwa koro hejuru hari wundi aza gushira kwa koro akabinyankira, ndabihagarika. Amen. Bigeme muri hano, abasore bose bafite amafaranga si abagabo. Umugabo ni w'Imana yemeye. Praise God. Aba bayere bose si ababayere. Ama opportunity yose si ama opportunity. Hari ama opportunity Imana yakandikizamo ikirenge ukumva Imana iravyase, shuhagarika. Aho ni uzobura intama y'ukuri. Haleluya. Amena. Amajoro yose sayo kuryama ku ntama. Hari igihe umwungere avuga ati ngomba turare turasenga. Praise God. Intama umwungere yavuze ati duterame, igiterama. Amena. Imyanya yose siyo kwinezereza. Hari igihe umwungere akubwira ati wari umwanya wo kwinezereza, ngo tugende kuvuga ubutumwa mu bitaro. Arikaje mu bitaro cyumukwirikira, kandi aho nyene birivo ngo andongorera mu mazi adasuma. Mu yandi majambo kumukwirikira, kwimenyereza kumukwirikira, reisiti mu kumukwirikira nyene. Haleluya. Amena. Hari n'igihe ushobora kubona inzira ya hafi yuzuyemo ama opportunity menshi, mugabo wagiye kwitambukamwo ukumva umwungere avuze ati no, saho ngomba ko duca. Mugabo rero ifoko nosema kuri intama, mugabo waramenyerejwe ko intama ifite responsibility zibiri. Iya mbere irumva ijwi ryiwe, iya kabiri igakwirikira. Buri Imana intama ikwiye kwiyuzuza igihe cyose ko ndakeneye umwungere. Umunsi utanguye urakeneye umuberge. Ijoro ugiye kuryama urakeneye umwungere. Uvyuse ugiye ku kazi, ibyo ugiye gukora urakeneye umwungere. Intama iri zero, umwungere atari hari. Amen. Intama rero umuntu agarukiye gusa kuri revelation ngo ndicyari mu gishasha, ndi umwana w'Imana gusa, hama natahure ko ndi n'umwana w'Imana, mugabo w'intama ashoboye gukora amakosa menshi cyane. Ashoboye kwiyobora mu buzima, arashoboye kuba umwana yataye Imana, arashoboye kuba umwana yataye ijwi ry'Imana, arashoboye kuba umwana yataye ubugombe bw'Imana, ashobora kuba umwana kandi akaguma yatura, uhoraho ni umwungere wanjye sinzokena, uhoraho ni umwungere wanjye amvyagiza imyaka 10 igahera. Kuko si kibazo cyuko uri kuravyatura, eske uri intama vya vrai? Uri intama cyangwa ufite izina ry'intama? Intama nakubwiye ariyo Yesu avuze ngo yumva ijwi ryanje, icyambere hama icya kabiri ikankwirikira. Haleluya. Amena. Imana ishimwe cyane. Alors naje kukuvyuramwe muri wewe, nawo menga vyose bimeze neza, ni ibintu vyiza byo gukora, na muntu mwiza wo kujyana. Eske wasenze urumviriza? Ndabakubwira akabuye k'abagabo k'abakristo, ni igihe cyose umukristo n'umuntu yatakaje gusa ngo mbona ari vyiza, ngo mbona ari sawa. Umukristo n'umuntu afise umusenyere hejuru yiwe, abaza urabikunze, urabinezererewe, wumva no ufatiye inzira. Amen. Ni watangura kuvyimenyereza, ushoye kumbwira ati pasega jiwe sinzi nijwi ry'Imana, none Imana yakubwira gute utarayisaba kwikubarira? Ni watangura kuvyimenyereza, izobona ko wafashe place yawe y'intama, nayo yafashe place yawe yiwe y'umwungere, izokuyobora neza. Amen. Reka mvuga ijwi rimwe ituyoboza rikomeye, ijwi rimwe ituyoboza rikomeye, ni ijwi ry'amahoro yo mu mutima cyangwa kubura amahoro mu mutima. Ibi rero nakantu kari muri twebwe, n'ubuvuzi bwa kabiri no munsi afise Yesu muri we, ashoboye kugira iyo sentima, arashoboye kugira iyo sentima muri we. Reka ndababwire, reka mfate kuyu ari mugenzi wanje mushasha yinjiye mu buzima bwanje.
igihe cyose tubonanye nkumva amahoro aragiye, igihe cyose turi kumwe nkumva amahoro aragiye. Sinkeneye kumenya byinshi kuri we, Imana ntiyamunyemereye. Nimunyumvise, abantu banyumvise mumbwire amen. Shuwe kutamenya akiyori ibi hari iki hari biriya, ibyo byose shuwe kutabimenya. Mugabo rimwe turahuye amahoro fye, igihe kabiri turahuye amahoro fye, igihe gatatu turahuye amahoro fye, mushire haruhande. Imana ntiyemeye kujyana nawe. Praise God. Hari umuntu yajaranye interesa ambwira ibintu byinshi, dusinyane kontra. Muga deke duhuye no ikaramu ngira sinye amahoro mutima fye. Ntusinya tamahoro ufise mu mutima, bireke. Ntushukwe n'inyungu ifisemo, bireke. Ibanga rihagaze indani muri jewe, ndumva amahoro y'Imana. Haleluya. Bivuga ngo kandi amahoro y'Imana aruta uko yomenywa n'umuntu wese, azoshibamira imitima yanyu. Indikatori ikomeye cyane gutahura kuri mu kibanza kitari ico. Check your heart. Umviza mu mutima wawe, eske ndi muri place yo? Uzobitora ko sindi muri place yo nta mahoro mfise. Ushwe kwinjira muri bisi kwihonyuza mu kuguru, amahoro mu mutima fye, si makimana iguma ivuga mu majambo yumvikana. Muga ushwe kuhonyuza mu kuguru ukumva amahoro fye yo mu mutima, ururukiyo bisi na utotahura ibigiye kuba. Ushwe gufata urugendo ukirufata gusa cyangwa ugwimviye no mu vyumviro ukaje wumva amahoro aragiye, hagarika. Ushwe gutangura relation n'umuhungu cyangwa n'umukobwa mugihura gusa, ikibazo cy'abakristo bafyonderako. Suko Imana itaba yababwiye, barafyonderako kubera utunyungu kanaka bari karabona. Muga uri kurafyonderako ntubaye intama nziza. Emera uhagarare mu kibanza cyawe. Isezerano riri ngaho, Dawidi yavuze ngo uhoraho niwe mungere wanje, sinzokena. Bisigwa ngo nacyo uzobura, womenga uratakaje n'ivyo, muga Imana izogutora. Womenga urabuze n'ivyo, muga Imana izoguha. Iracyafise ibintu byo gutanga. Womenga urasuzuguwe, muga nusuzuguwe, Imana izoguha icyubahiro mu gihe gikwiye kubera wayumviye. Vuga ati ndi ntama yiwe. Ntugarukiye gusa gutahura ngo ndi umukristo, ndi umwana w'Imana, ndi iki. Tahura nuko ndi ntama yiwe. Reka ndababwira Imana, amabingira yose azoguhiga, ikintu kizogukomeza nukuba conscious kutari wenyene. Nuko mutumvise icyo Yesu yavuze. Yesu yavuze ngo umwungere mwiza yigura. Yigura. Vyumvikana ngo ni wa mubera intama nziza, ari prêt kukwigura. Ari prêt gutanga. Niyo karakteristika y'umwungere mwiza. Ari prêt gutanga. Yavuze ngo umumesane umucangero wenyene niwe ibingira cyangwa idubu cyangwa intambwe biza wagaca ati ntama kiruka. Nga umwungere mwiza acaje imbere akagwana n'idubu. Intambara nyinshi zizorengana mutazizi, ibintu vyinshi bizoba mwisange, imitego myinshi mwayijabutse, shishite kuba ikintu kimwe, kwemera kuba intama ya vrai. Haleluya. Vuga ati ndi ntama yiwe kandi nabinezererewe, ndi ntama yiwe. Ugukomera kwa intama iri nothing itari kumwe n'umwungere. Inamiri zero itari kumwe n'umwungere. Ibi nivyo bidutera mu gatondo kuvyuka tukavuga ati oh Lord I need you, ndagukeneye no munsi. Nguko sinza kunesha tutari kumwe, naco nza gushobora tutari kumwe, sindabimetriza ntavyonzi. Mugabo turi kumwe ndaza kubishobora, biraza kugenda neza. Iki nico kituhaguruza gusenga no gutahura ko ndi ntama, ndi nothing Imana tutari kumwe. Haleluya. Iki nico kituhaguruza
kuryama muga tukavuga tuti nawe unafise abazamu batanu hajya, nawe unafise umupolisi araye muri saro, ndafise umumarayika w'umwami Imana, ndafise umwungere ari kumwe nanje, ndaryama nkasinzira. Ndakunda icyo birivuga, ivuga ngo umumarayika w'Uhoraho ashagaje impande zose z'abamwubaha akabarokora. Mbwa ashagaje impande zose z'abamwubaha, bisigura ngo asigaje impande zose z'intama z'abantu bemeye kwakira kuba intama. Haleluya. Vuga ati ndi intama yiwe, kandi ivyo umutima wanje urabinezererewe. Ariko kubwira kure kuri iki? We wumva umenga wokirekura wocyupfa? Ni wopfa. Akeneye gukomera nyene, akeneye kudepanda kuri we. Ariko akubwira guheba iki? Leave it. Haleluya. Wibaza ngo hari icyo uzoba, nacyo uzoba. Akeneye kukwereka ko ire capable. Ega ni womenya ko umwungera akomeye utamwirekuriye ko. Ntumuhe amwati, ntumwihe igice, mwirekuriye ko wese mu buzima bwawe bwose. Haleluya. Sinzi umwanya wanje ugeze. Oh my goodness. Umwanya wanje waheze. Ngabo akanda gakoroti. Vuga ati ndi intama yiwe. Gifatiki. Twari ikintu kimwe. Ntacyo noshobora, nta n'icyo fise, sinomenya niyonja, sinomenya n'ibyo nkeneye, nidetashije n'iki n'umwungere. Gusenga ni force y'intama. Gusenga ni force y'intama. Gusenga niyo force y'intama. Kwizera umwungere niyo force y'intama. Amen. Kumwizigira nicyo kiduha kuryama tugasinzira, nuko we yatubereye maso. Ku bantu babonye ahantu hari amararo akomeye, ushobora gusanga ari amararo manini cyane, mugabo abungere ntibaryama. Abungere bazihagararamwe, abandi bakajya hirya no hino bacunze amabingira. Uhoraho ni umwungere wanje, sinzokena. Sinzokena. Dimanche reka ndababwira icyo tuzorimburira hamwe, kindi twabaye muri Kristo Yesu. Turi abageni ba Kristo. Ishengero turi abageni ba Kristo. Very powerful. Very powerful. Tufata umwanya wo kwigira hamwe aka utahura icyo ari cyo bivuze ngo ishengero turi umugeni wa Kristo. Uri umugore wa Kristo, uri umugeni wiwe. My Jesus. Tuzoguruka ku munsi w'Imana. Mwarahezagiwe mu byaguruke, dushima Imana kuri twakiriye.